Пожалуйста, вопросы, телеканал «Актив». RT, les questions. Здравствуйте, Дональд Кортер. Bonjour, Donald Corter. mwaramutse ndi umunyamakuru wa RT. Ikibazo kuri Albert Shingiro. Mu gihe ibigo byo mu burengero byagiriza Uburundi kutubahiriza agateka kazina muntu, Uburusiya bwiyemeje gukomeza imigenderanire no gushigikira intara yo kwikukira ndetse no kubandanya imigenderanire mu bisata bimwe bimwe. Ese igihugu cy'u Burundi kiriteguriye kuko kubandanya imigenderanire n'Uburusiya mu gihe ibigo byo mu burengero bishobora kubafatira ibihano? Votre pays est-il prêt à continuer la coopération avec la Russie malgré les risques des sanctions occidentales? Merci beaucoup pour la question. J'ai bien expliqué. Murakoze cyane ku iki kibazo. Twanabiganiriyeho na Lavrov ko Burundi haciye igihe bwiyemeje guhagarara intara yabwo yo kwikukira. Burundi yego ni igihugu gito ariko citayeho cyane intahe ndetse ciniteguye no kwihagararira. Ntidushobora namba kwemera ko hari igihugu yaba gito canke kinini gifise ububasha canke kitawufise kuduhimiriza ico dukwiye gukora canke ico tudakwiye gukora. Uburundi burigenga mu vy'intwaro yaba mu vy'ubutunzi, politike n'imico, aho bukora buri kimwe ku nyungu z'abanyagihugu bacu. Nta gihugu na kimwe gikwiye kuduca ku gakanu ngo kitwereke umurongo dukwiye gufata mu vy'uburenganzira bwa muntu. Nta karorero kariho ko gukurikiza. Dukurikiza ingingo twasinye ku bijanye no kutagira mpunzi, kutacagura, gukurikiza ihangiro ndetse n'ingingo ijanye kudashiramo politike ku bijanye n'uburenganzira bwa muntu. Ntibikwiye ko ibihugu bimwe na bimwe bikoresha amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo bikange ibindi bihugu no kwifatira ibice. Uburundi ni igihugu cigenga gifata ingingo zivuye ku mugwa mukuru wa politike i Gitega. Ntabwo duhabwa amashawuri avuye mu bindi bihugu yaba ibikomeye canke ibidakomeye. Nibaza rero yuko ibi bivuze des instructions de la part d'autres capitales, que ce soit les capitales des pays puissants ou moins puissants, nous restons nous-mêmes. Voilà donc les éléments de réponse.